Mwaramutse, jewe nakoze video mvuga ku kuntu abantu b'iwacu ushobora gusanga bari kugupuringa down bagukwegera hasi. Nca nibuka nabimenye no muri comment kandi umugani bita canke expression bavuga ngo ni crabs in the bucket mentality, donc mentalite i crabs naza kuba bita inkara mu Kirundi iwacu omwe ziri mu kintu novuga nko mu ndobo, no kuvuga ufasha inkara crabs ukazishira mu ndobo, inkara itanguye kwiyumvira kusohoka ikaduga gahoro gahoro, izindi ziyikwega zikayisubizayo. Ivyo akoze kubikoresha mu makirtire atari make, usanga iyo umuntu amaze nk'utera imbere abandi bipfuza kumusubiza hasi. Abayita ngo ni crab mentality, uko nyene crab mentality canke crabs in a bucket mentality. Na nkuko nabivuze hari sabarundi gusa ndavyumva no mu bundi bwoko, aho iyo hari umuntu umwe ageze ngo arananaze akaba nk'umu artiste akaja kwishure agatanga urudandazwa, abandi bakora uko bashoboye kugira ngo bamukwege agaruke muri iyo bucket, agaruke to the bottom, agaruke hasi, agume areshe n'abandi. Bashobora kubikora explicitly babibona ugusepa ivyo bita nka sabotage, bakaza mu ndimo zawe bakazitema bakazonesha, canke nka bintu vy'ukurogana nk'ibundi bashobora kukurora kubera abanye umwana wawe yatoye ko nkuru yateye imbere, canke urudandazwa rwawe ruko rugenda neza. Ariko hari n'igihe biba implicit atari yo intention, mugabo ugasanga arafe biriko bigukura bigusubiza hasi. Nk'akarorero wowe uvuka ni nk'abantu batanu rumwe, ukaja Bujumbura, mu Rumonge, Zambia, South Africa, udufuranga ukore baguma bavuga ngo duhe, ariko nawe wabwira uti nimuze namwe mumfashe dukwakwanye twese, avuga ngo urabona jewe ngo hari ibintu bikomeye ndimwo, ukumva ariko arondera sababu wewe utiza kuguma ukora hard, utukora natwo ucubahereza, ugasanga ni hahandi mwese muca muguma mu bukene. Donc nico bayita ngo ni crab mentality canke crabs in a bucket mentality. Encore une fois, ntabwo ari ku Barundi gusa, hariho n'ayandi matribi menshi usanga udashobora kubaterana imbere, baca baguma bavuga ngo uradusize, guma ngaha tugoregwe hamwe komtel. Ntibakubwira mu majambo, mugabo mu bikorwa vyabo niko babigenza. Biba bigaragara nk'ivyo bintu vy'ukoroga, za sabotage, ibintu nk'ivyo n'ibindi bitagaragara, igihe donc ubona ko bobo nta nguvu bariko barashiramo kugira ngo muzamuke mwese, bakaguma bakukurura